Ndongeye kubaramutsa ndabaha nikaze abakunzi mwese ba Sharif TV, nkaba ndagushimiye we wakoze subscribe kuri Sharif TV. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibintu 10 bigaragaza umuntu asobanutse mu mutwe, bigaragaza umuntu agerageza kwiyumvira neza, mu yandi majambo bigaragaza umuntu aciye ubwenge. Turabahaye ikaze. Ikintu ca mbere no kumenya ko utazi ibintu vyose. Iyo umuntu azi ko atazi ibintu vyose, uwo muntu uko biri kose afise ugutekereza neza, afise ukwiyumvira neza, kandi uwo muntu arasobanutse. Iyo umuntu azi ko atazi ibintu vyose, bigaragaza ko afise ikimenyetso cyo gukunda kwiga no gusobanukirwa kurushaho uko yarazi ibintu canke se uko ibintu yabibona. Ikintu ca kabiri ni ubushobozi bwo kumenya ivyo ukwiye kumva. Buryo umuntu w'ubwenge ni wa muntu asuzuma ibintu vyose, akabanza akibaza niba koko ibintu yabwiwe canke se yahawe canke yabonye ari ukuri. Kwamutekereza neza bigaragaza ubwenge ufise. Icya gatatu ngo ni ubwitonzi mu gukemura ibibazo runaka, ukibanda ku buringanire bw'ibintu, kumenya gufata imyanzuro itari nk'amarangamutima akabije, ahubwo ugahiga uburyo bwiza bwo gukemura ibibazo. Ni ikimenyetso cy'ubwenge. Ibi bintu abantu benshi birabasiga kandi birabagora, kuko abenshi mu gukemura ikibazo baja ku ruhande rumwe, ntibavugisha ukuri, cyane cyane bakisunga inyungu runaka bakura ku ruhande babogamiyeko. Ikintu ca kane ni ubushobozi bwo guhanga udushya, nk'uko Albert Einstein yavuze ati guhanga ibintu bishasha no kwifashisha ubwenge bwawe mu buryo budasanzwe, naco ngo ni ikimenyetso cy'ubwenge. Ibi bintu abantu benshi ntibabizi. Hari abantu benshi bahora mu kintu kimwe, ariko burya ngo ibintu vyiza no guhora wiyumvira ugatekereza ibintu bidasanzwe, kandi ibintu bishasha bizogufashana cyane cyane mu mitekerereze yawe, mu vyiyumviro vyawe, nyimba ari kwiteza imbere, nyimba ari mu kazi kawe, ukiyumvira ibintu bishasha. Nibi bintu rero ngo biranga umuntu aciye ubwenge, umuntu asobanutse, umuntu ameze neza mu mutwe wiwe, agifise ubwonko bukora. Icya gatanu ngo no kwishimira ibibazo no kugira ikintu uvyizeho. Uburya ngo ubwenge buterwa no kubaza ibibazo vy'ingorabahizi. Nk'abantu b'ubwenge ngo akenshi ntibatinya ibibazo, ahubwo babona yuko ari uburyo bwiza bwo gukura mu bwenge. Iyo haje ikibazo runaka bakacigiraho, bagakuraho isomo runaka, ntikibatera ingorane, ntikibatere guhungabana, ntikibatere mbese ikintu na kimwe c'ingorane, ahubwo bobo nyimba haje ibibazo mu muryango cyangwa se kuri bo ubwabo, bakabona yuko ari uburyo bwiza bw'ubwenge, bagakura mu bwenge. Kubera iki? Kubera yuko baza kuyumvira cyane, batekereza cyane, bafokasinga kuri ca kintu caje nk'ikibazo kuri bo. Icya gatandatu ni ukwemera yuko hariho ukuri kurenze, ni ukumenya yuko ubwenge bwinshi bubasha kubona ko isi ifise urwego rwisumbuyeho rw'ubumenyi, kumenya yuko hari ikiruta ivyo wumva, kumenya yuko hari ikintu gisumba ibintu wumva wewe, kumenya yuko hariho ibintu bisumba cyangwa se ibintu biruta ivyuzi, ukamenya ko ivyuzi atari byo vyonyene, ahubwo hari ibindi bibirenze. Ntande bavuga ati burya umuhinga ahingurwa n'uyundi, kandi imbere y'umumenyi ngo hari uyundi. Ivyonzi si vyuzi. Hari igihe ivyonzi nzibike gusumba ivyuzi wewe, hari n'igihe jenzi vyinshi gusumba ivyo mugenzanje azi. Rero ukwiye kumenya yuko hariho ukuri runaka guhari, ariko imbere yuko kuri hari ukundi kuri kurenze uko kuri wewe uzi, uko kuri we ubona. Niki rero iyo umuntu abona ibi bintu akabitekereza, ngo ni ikimenyetso cy'uko ufise ubwenge bukwiye. Ikintu c'indwi no kwitondera imico y'abandi. Burya ngo ubwenge bukomeye no kumenya kubana neza n'abandi, ugasobanukirwa ivyiyumvo n'imico yabo. Niki kintu mu gihe ukizi uri mu bantu baciye ubwenge. Ikintu c'umunani ngo no kwiyemeza guharanira umuco n'ubutabera. Burya ngo ubwenge bugaragara mu bushake bwo kurengera ukuri n'ubutabera, kabone niyo vyoba bigoye. Iki cenda ngo ni ubushobozi bwo kwicunga no kwigaragaza neza. Burya ngo ubwenge bugaragara mu kumenya gucunga amarangamutima yawe no kugenzura ivy'ingenzi uhitamwo gukora. Iki kintu nyimba ukizi neza yuko ubwenge bwawe bugaragara mu kumenya gucunga amarangamutima, ugacunga amarangamutima yawe. Nyimba uzi ko ubwenge ufise bugaragara mu gucunga no kumenya amarangamutima yawe no kugenzura ivy'ingenzi, ukamenya ivyo gukora n'ivyo kureka utagendeye ku marangamutima yawe, ukagira amahitamwo meza, naha umenye yuko ubwenge bwawe buhagaze neza. Icicumi ngo no gukunda iterambere rirambye. Buryo umuntu ngo afise ubwenge akora ibizomufasha kugera ku buzima bufise intego z'igihe kirekire, aho kwirukira ku vyishimo vy'akanya gato. Uyu ni wa muntu apanga porogaramu ziwe, afise gahunda z'igihe kirekire zirambye z'imyaka myinshi,
apana wa muntu apanga gahunda z'umwanya muto gusa, akanya gato, imisi 2 canke ukwezi canke amezi angahe bikaba vyaheze. Oya, umuntu w'ubwenge rero ngo ni wa muntu apanga gahunda canke se afise programme ziwe ariko zibihe birebire, afise imigambi iterambere zizomufasha mu myaka myinshi iri imbere. Aha rero ikintu ukwiye kumenya nuko ubwenge ari ikintu cagutse kandi cagutse cyane, kijana no kuba umuntu azi kwibaza ibibazo, kubaho neza, kugira uruhare mu iterambere ry'abantu bose. Ariko ibi byose nakubari yuko ari 10 ntibivuga yuko umuntu afise ubwenge mu buryo bwose, ariko bigaragaza ingingo zimwe zigaragaza ubwenge bwinshi umuntu afise. Je mwumva ndi Sharifu.